iyi rebo ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda yatunze abaririmbyi bakomeye. Ubu hari habi gitunze ndavuga nka Bruce Melody, Kenny Soul, urabona baba Element, ba Roskana. Aba n'abaririmbyi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko gushika ubu 155 EM irimo ibibazo bikomeye bivanye n'abaririmbyi ubwabo. Rero ibi bibazo nivyo tugiye kwigira hamwe assez-vous confortablement kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Dasubiye kubaramutsa bakunzi ba NUJA Entertainment, ikiganiro kidasanzwe turashoboye. Ni ikiganiro cyiza cyane ariko ndakumenyesha ko tuzunguruka hose. Ubu neza narabazaniye rebo zibiri zari zikubenga mu gihugu cy'u Burundi ariko zikomere ko zitacyo zirafasha abaririmbyi. Narazanye Bantu Boy ndazana Empire Avenue ariko no munsi nasimye mu gihugu cy'u Rwanda ndabazanira 155 EM rebo ikomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri NUJA Entertainment, birafasha gukora share, kwandika commentaire n'intenda idasanzwe kuri twebwe. So ubashikiriza iganiro mbaramuzi the one and only General Fred and C voice of the money Mike masterpiece keeper motivation the champion hore ya told. So tuzanye novuga amakuru ariko avuga muri 155 EM rebo ikomeye cyane hariya mu gihugu cy'u Rwanda yatunze abaririmbyi bakomeye. Ndavuga Bruce Melody, Kenny Soul, ndavuga Roskana, ndavuga n'uwiswe novuga hariya Element. Sanzwe uri mu producer ariko umuririmbyi, producer muririmbyi. So aba baririmbyi n'abaririmbyi bari ku mwanya ntawe reka kubivuga, n'abaririmbyi bakoze amahiti menshi, n'abaririmbyi bafatishije mu karere. Ndavuga sinoreka kuvuga mu Burundi, sinoreka kuvuga mu Burundi bivanye nuko twumva ururimi rumwe, sinoreka kuvuga mu Rwanda nini na nini. Bese bandika bibaza kugwaruka, bibaza ku bajene bacaru n'umugwi wakuze amateka adasanzwe, ndavuga mu Rwanda ndetse no mu Burundi sinoreka kubivuga. So iyi 155 EM ni rebo ifasha abaririmbyi ku rwego rwo hejuru. Ivyo ntawe reka kubivuga kubera ko ni ibintu biboneka, ni imvo ziboneka bivanye nuko umuririmbyi ariko arafashwa na 155 EM aca umuririmbyi wa danje, aca umuririmbyi kubera ko baragutegurira banovuga baragutegurira inzira zose zibereye umuririmbyi, baragufasha mu collaboration, baragufasha gukora amapromo, baragufasha umuziki wawe akawupusha mu kanya gato. Bruce Melody niwe novuga amazi y'umwanya munini bivanye nuko bakorana. So ariko hari ivyari bigize iminsi bivugwa kuri 155 EM ikibazo ifitanye n'uwiswe novuga Element. Uwo Element ni umuproducer ariko ni n'umuririmbyi. Icabiteye nuko novuga indirimbo Tombe yagiye kuba yisohora acumvikanye na rebo 155 EM. Iyo rebo bagiye kubibona neza cyane kuri screen ya video, ntiyasize ko 155 EM, yasize ko LS Fair Worldwide Music. Mwarabibonye ku ndirimbo Tombe. Iyi rebo imbere yaho Element bataragira ico kibazo cyo gusohora iyo ndirimbo, hari hatanguye kugenda witwa Roskana arava muri 155 EM bivanye ngo n'ukuntu batariko barakurikiza novuga ku masezerano bari bahanye. Rero 155 EM ivuga ati sava me hacaza ikibazo cyo wiswe novuga Kenny Soul we ntiyagiye ngo barinze gushwana cyangwa imishamirano, no we barasezeranye neza, amasezerano yaheze barasezerana neza agenda aramara. Ariko Element neza haje ikibazo cy'ino ndirimbo Tombe bivanye n'ukuntu acubahirije amategeko novuga ya 155 EM. Rero 155 EM ica novuga imufatira ibihano byo kuvuga ati ntukira umuririmbyi wo muri 155 EM ariko uzohora ukora imiziki yo muri 155 EM. Ariko hacaza kubahagaruka ikibazo cya Bruce Melody n'uwiswe Element. Bruce Melody haci haduka amakimbirane novuga hagati ya Element na Bruce Melody. Mugabo cyo nakumenyesha ko nuko
Bruce Melody akiri umuririmbyi ari muri label ya 155 hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Hacaduka ikibazo neza neza batanga guterana amajambo avuga ko Bruce Melody ari we yazanye element mu muziki, abantu baramumenya bivanye n'ukuntu yamukorera indirimbo ziwe zishika kure, arazipushinga zishika kure, ngo bituma bavuga ko Bruce Melody ari we yazanye element mu muziki, abantu baramumenya bivanye n'ukuntu yamukorera indirimbo ziwe zishika kure, arazipushinga zishika kure, ngo bituma bamenya uwiswe element. Rero biza kuba birebire, element batirana amajambo menshi, aramubwira ati n'ubundi wewe element nakuzanye muri music uramenyekana, umaze kumenyekana none utanguye kwigira umumeshi. Noneho element acacishamo akantu kavugwa, bikunda kuvugwa neza neza muri 155 ino label, ko yacijemwe avuga akantu ko kuvuga ngo gwenda ngo mukomeze gutinga ngo bajya abana mukorana. Ico kintu nico kintu gikomeye cagiye kuba kiva novuga mu kanwa kuwahoze muri 155 c'était ni kuvuga hariho ikintu, hariho novuga amabanga abanyegeje muri 155 kubera iki novuga izo ayo ma polemique ashikira abandi baririmbyi bari muri jale adashikira Bruce Melody. Hari ibintu bagiye bavuga ko nini na nini by'ubutinganyi, ariko tubona neza na neza element arabicishije mwarabivuze, aravyanditse, ariko wiswe Bruce Melody ntiyabihagarara ko icakinya cyabihagarara ko nuko abizi kwikiye. Rero 155 ubu mwanya tuvuganira ikirasha bivanye nayo majambo ariko aravuga. Ariko ndakwibutse ko 155 mu gihe gifise umuririmbyi nka Bruce Melody, mu gihe gifise umuririmbyi ati kuririmba nka kujya ari international kujya 155 iracahagaze. Ego gufasha abaririmbyi barenga batasi coroshe, ariko 155 yari ifitse uwezo kubafasha. Rero element amaze kwandika ko ngo nagenda tinge bajya abandi, urumva ko ari kibazo kidasanzwe mu mugwi novuga mu irya label ya 155 amajambo aracabandanya. Ariko nagomba kubwira abakunzi b'umuziki w'u Rwanda, abakunzi b'umuziki novuga wa Bruce Melody, akunda umuziki wa 155 ndetse n'abakunzi bakunda umuziki w'u Rwanda b'abarundi, mwumve ko 155 ari kimwe kibazo kidasanzwe. Kubona umuririmbyi novuga nka Loskana, kubona umuririmbyi nka Ken Soul akava muri label, kubura umuririmbyi novuga nka element akora imiziki neza woreka kubivuga, naho urumva batanga kumosha amaziki bamuzanye ikintu coroshe. Rero 155 tuzogenda tubashikiriza ibiri kubiravugwa, ariko ayegaravugwa nayo murumva ko 155 iri mu bibazo bidasanzwe. Ndakwibutsa ukora subscribe, ndakwibutsa kuzana ivyo ushaka kumenyekanisha. Neza neza turabikora neza cyane, zane twamamaze dukora akazi. Nuko ni kiganiro kidasanzwe turashoboye. Ndagushimira mukunzi wa NUJA Entertainment wahisemwo neza neza kubikirana NUJA Entertainment. Kora subscribe, andika commentaire, ni intera ndasanzwe kuri Skype. Ariko ndagushimira we wahisemwo kurana NUJA Entertainment, cyane bino biganiro bya entertainment n'ibindi bicano kuri NUJA Entertainment. Mwarakoze cyane. It's Jamoro Fred MC, voice of the money maker, master peacekeeper, motivation champion, the king MC. Nari kuri mu za NUJA Entertainment. Ciao ciao.